Shemezo mukama shemezimana tangidatoro iteriteka tumuninaze shemezimana tangidatoro iteriteka niwe yandavye giza kandi nari nyabworo zomuyaga zomusenga zomuninazi imyaka yose niwe yambere isoko ridakama nibyiza byose mutima wanjuhurumbira. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Itangazo zo turi ku munsi wa gatanu mu minsi 21 y'amasengesho. Turageze mu cyakane cyo gusenga kwacu. Abari bashasha muhumure nubundi mu ndinganizo y'Imana namwe duhabwa umugisha kumwe kuko mwese ahabwa ku rugero rwiwe. Ngoma nongera mbibutse yuko bimwe mu bintu mukwiye kwitwararika. Hari ibintu muri rusange byo kwisonzesha. Kuki ubundi kwisonzesha abakristo benshi muzi ngo mwisonzesha ibyo kurya nibyo byiza. Ni byiza kandi bifise akamaro mw'isi y'umwuka no mw'isi y'ibigaragara. Urya no mu mubiri wacu iyo ushobora kwisonzesha ari ubudahangarwa buri kurazanira umubiri wawe. Kenshi abantu bagira amafungo ntibahuta basaza imborageza. Kandi kenshi abantu bagira amafungo ntibahuta bagira ishavu igihutihuti. Ariko rero iruhande y'ibyo impamvu zitanu zo gusenga murazi ko twabonye ko ni kwagura, kwiyumva mw'isi y'umwuka, kwerevuka mw'isi y'umwuka, kujijuka mw'isi y'umwuka. Izi nizo mpamvu zitanu. Kuko Daniel muri iyi minsi 21 hari ikintu yabonye itandukanye n'ibitekerezo by'abana b'abantu. Shingiye ku buhanuzi bwa Yeremiya. Muri aya masengesho turi guharanira gushira amazinda tukubahuka tukababigishwa b'umukama. Kandi turi kugirane turi guharanira kwagukirwa mu mitima yacu no kwiyemeza. Imana yiyemeje kutugirira neza ariko irakorana n'ibyemezo byacu kugira ngo natwe duhure n'imigisha y'ubwoko bwose. Mubyibuke neza yuko hari abantu badashobora kugira amafungo y'ibyo kurya. Umuntu yibungenze kuko abafise umukonsomateri di premier ordre. Umuntu yibungenze atari wabuze ukwagira undi umuntu yibungenze abwiza gufungurira kuki. Uwundi muntu wa kabiri ni umuntu afise imiti agumako. Ubundi umuti ushobora kuzana reaction yawo kuko biri yavongo n'uburu bwenge ndakucecekera. Ushobora kuzana indi imbaraga yawo. Uwundi muntu wa gatatu ni umuntu ari musi y'imyaka 7. Ugiye umaze gushikana imyaka 7 uwarugwa nk'umugabo. Uwarugwa nk'umuntu akutse. Mugabo n'abacu mubona nyine ingene batetse. Ubundi umuntu wa kane ni umuntu afise intege nkeya. Sibyo? Nukuvuga iki ni wa muntu nk'umwakarorero. Ushaka kuba watanguye amasengesho umeze neza. Mugabo wagera mu gihe cyawe cy'ubutinyanga nk'uwakaronka abagore n'abakobwa. Ukumva intege nkeyi amagara make iki. Ndi wimene ku mutwe. No. Shiraho organisation y'ikintu ushobora gufungura nimba atayindi ngwara ufise atayindi mituri kukavuga uti sizenda fata kantu sister. Tureshije. Ngakurenza amasaha 6 atakintu wafashe hari ababishoboye ndabyemera. Hari abishoboye kandi benshi. Mugabo si byabose kandi ushobora gukora ibintu. Kuko hari igihe ni witunganya ukavuga uti sizera ukabishira mu mutwe. Ndajya gufungura ikintu. Nusanga sizera atacu umubiri wagusabye ni sawa. Mugabo nukigusaba n'imbere
uvuga uti bijya kugenda ukuntu uvuga umenye kwitunganya muri zo ntege zawe uzovuze sibyo. Okay, hama rero hariho n'ibintu rero byo kwisonzesha. Nawe utoba wisonzesheje ibyo kurya, hari ibintu byo kwisonzesha. Icambere turiko turisonzesha muri imisi ni ibyaha. Baravuga ngo ndenga kamere ibyaha, ingeso mbi, ubugome, kubabaza Imana no kubabaza mugenzi wawe. Yumvikana ko iyo wisonzesheje icyaha ubu mugwaneza ku Mana no ku mugenzi wawe. Icyakabiri cyo kwisonzesha ni ibyishimo bishingiye ku irarira rigisha. Muhungu muzima akabwira ati ni kuri tudasambanye ndapfuye, ati ni kuri arapfuye mukamareka nibe gato. Umenye umwonga uyinjijemo, wewe ubwonko bwiwe arabucagukishije kuri we, mugabo we nawe ubwonko bwawe uragukiwe kuri we, agiye guhora mu bitekerezo byawe kandi we yapfipfuye. Gerezo ni intege nke z'umukobwa kugira intege nke z'uko bakubona ubwambura umukobwa ni bibi gose, kuko iyo umuhungu abonye umukobwa ari gusa amatsiko yiwe abapfungutse, nawe umukobwa amatsiko yiwe abayugururira abashaka kwahora iruhande yiwe. Byishimo bishingiye ku irarira ry'ibwisi ni igihe cyiza cyo kubwisonzesha, kunywa itabi, kunywa inzoga. Munini mbari ikintu ushaka muri imisi 21 wabwirizwa kugira ni guhoza umutima wawe kwijambo ry'Imana. Wige kumara uyu munsi iyi misi